Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari amakuru ateye ubwoba ariko aradushikira ku biriko birabera mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, nyuma yaho General Evariste Ndayishimiye afashe ingingo yo gukura mu mabanga wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi General Arengiyome Bunyoni, akanamupfunga. Biribonekeza ko General Evariste Ndayishimiye ariko arinuba abahoze bavuga ko bari mw'iragi rya Petero Nkurunziza. Biragaragara ko Evariste Ndayishimiye ariko arikuraho abahoze begereye cane Perezida Nkurunziza, biboneka ko arivyo ariko arapfa n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Hari inkuru twabateguriye twashikirijwe n'uwegereye umugambwe uri ku butegetsi akaba n'inararibonye y'umugambwe uri ku butegetsi, ariko tutashimye kuvuga izina ryiwe ku mvu z'umutekano we tugira ngo tubashikirize. Wowe ico usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushijeho inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Nta gihugu gitwarirwa habiri umwihwezo uhumwe mu nzobere z'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Inyuma y'inkuru twabahaye ku bijanye n'indyane ziri hagati ya General Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, nyuma y'ikurwa rya General Arengiyome Bunyoni, biboneka ko Evariste Ndayishimiye intumbero afise ari yo kwigezayo abahoze bavuga ko bari mw'iragi rya Petero Nkurunziza. Umwe mu babaye imyaka myinshi mu butegetsi bwa CNDD-FDD yatanze umwihwezo wiwe. Umwihwezo ufatiye cane cane ku migenderanire yagiye iraba hagati y'uwuramutswa igihugu n'uwuramutswa umugambwe kuva muri 2005. Nk'uko tubikora kenshi kuri ino mboneshakure nta zina dutanga ry'uwatanze inkuru. Hano twagerageje kubashikiriza ibyo yatuganiriye. Ikibazo catanguye mu gihe ca Nkurunziza na Rajabu. Nabonye uvuga ku njyane ziri muri CNDD-FDD hagati ya Perezida Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo. Wagize neza kandi ntaco wabeshemwo. Amatati ariho. Umurwi wavuze ugizwe n'abiyita ko bari mw'iragi rya Nkurunziza uriho. Ndayishimiye ntibakimufata nk'umwe muri bo. Uwo murwi ugizwe ahanini n'abategetsi Perezida Nkurunziza agenye mu bibanza bitandukanye, bamwe bakiri mu mabanga abandi bamaze gukurwa nka General Arengiyome Bunyoni ubu apfunzwe. Harimwo kandi abagwizatunga bari batungiye mu butegetsi bwa Nkurunziza. Bamwe banashobora kuba barakuye umutahe iwe, ariko ico sico nshaka gushimikako. Shaka kuvuga cane ku migenderanire iba hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Burya iki kibazo cahereye mu gihe ca Hussein Rajabu. Rajabu muri 2005 yarashatse ko ari we yoba umukuru w'igihugu. Tanzania na Afrika y'Epfo biramwamirira kure. Abonye ibyo bihugu bimwankiye kandi aribyo byaduhetse, Rajabu yumvikanye na Nkurunziza ko umwe atwara igihugu uwundi agatwara umugambwe. Rajabu yabona Nkurunziza nk'umuntu yizaniye azokwama mugamburukira. Yabona ko igihugu kizotwarirwa mu mugambwe. Umukuru w'igihugu agashira mu ngiro ingingo z'umugambwe. Bisigura ko Rajabu yibona ko ari we mukuru w'igihugu w'ukuri. Ibyo bintu byarateye ingorane inzego z'igihugu kubera abategetsi batamenye iyo batwarwa. Umushikiranganji arashobora guhamagarwa n'umukuru w'igihugu akagarukira mu nzira kubera aciye ahamagarwa n'umukuru w'umugambwe. Byarangiye Rajabu akuwe muri 2007. Nkurunziza atwara umugambwe aciye mu nama nkuru y'inararibonye. Kugira Nkurunziza ntasubire kugira ingorane nk'izo yabonye kuri Rajabu, yiyumviriye kurongora umugambwe wenyine. Hari n'abamuhanuye ko bitoba byiza yiswe umukuru w'umugambwe, bagatinya ko umugambwe ukoze amakosa byoshobora gucafuza umukuru w'igihugu. Niho Nkurunziza yatora ingene atwara umugambwe bitaboneka ko ari we awutwara. Ashiraho inama nkuru y'inararibonye. Amategeko yavuga ko umukuru w'urwo rwego ari umugumyabanga afise amabanga yo hejuru cane mu gihugu. Birumvikana neza ko byari bitomoye ko urwo rwego rutwarwa n'umukuru w'igihugu. Burya urwo rwego nirwo rwatwara umugambwe. Umukuru w'umugambwe yari asigaye ajejwe ubuzima bwa minsi yose bw'umugambwe, ariko ibyemezo bigafatwa na Petero Nkurunziza.
imigenderanire yagombye gutosekara gato hagati ya Perezida Nkurunziza na Germain Ngendakumana yatwara umugambwe. Harabaye kwikeka rwose ko Germain nawe ashaka kwitoza muri 2010. Ico kibazo Nkurunziza yari azi neza ko Germain atari ko mworohereze muri 2015, ari nayo mpamvu yaciye atoza Pascal Nyabenda muri 2012. Nk'uko Nkurunziza yanabyivugiye, imigenderanire yiwe na Nyabenda yagumye yifashe neza. Nyabenda yaramutinya cane, yatinyaga Nkurunziza ku buryo bukomeye cane. General Ndayishimiye ntiyari ashigikiye ko Nkurunziza atwara inama nkuru y'inararibonye. Kimwe mu bibazo Perezida Ndayishimiye yagize nuko igihe Nkurunziza yaba umukuru w'inama nkuru y'inararibonye atari abishigikiye. Ntiyabishize hejuru ngo abyiyamirize yeruye, ariko mu bo bangana yarabivuze rwose. Ndayishimiye avuga ko inama nkuru y'inararibonye ari urwego ruhanura inzego, yabona ko rudashobora kurongorwa n'umukuru w'igihugu kandi rwitwa ko ruje kumuhanura rukongera rugahanura umukuru w'umugambwe. Bereye Perezida ico ciyumviro nico Reveriyano Ndikuriyo yamwibukije. Ndikuriyo yamubwira ati kurya wari warabivuze ntibibereye ko urongora inama nkuru y'inararibonye. Ndayishimiye yarabonye ko Ndikuriyo abivuga kugira amurwanye gusa. Ndikuriyo araboneka ko yihutira gushikira ikibanza c'umukuru w'igihugu, nawe ari nayo mpamvu amatati abandanya kuba menshi. Ndikuriyo arabona ko nawe ashobora kuba yarongora igihugu c'u Burundi, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye ntabikozwa kuko abona ko yabaje kumubangamira. Mu mpinyanyuro nshasha Ndayishimiye yipfuza nuko hofutwa inama nkuru y'inararibonye hakagarukanwa ikibanza c'umukuru w'umugambwe. Aha rero yipfuza ko bica bigenda nk'uko bimeze muri Tanzania, aho umukuru w'igihugu aca aba umukuru w'umugambwe CCM, gutyo akagaba igihugu akongera akagaba aho ivyumviro birongora igihugu biva. Ndikuriyo yoheza akaguma ari Secretariat General, ariko akagendera ku mategeko y'umukuru w'umugambwe ari wo waba ari Perezida Evariste Ndayishimiye. Ariko murabizi ko Ndikuriyo nawe ari intagondwa, ibyo ngibyo ntabikozwa na gatoya. Iyo mpinyanyuro Ndikuriyo ntayishaka. Si byiza ko igihugu gitwarirwa ahantu habiri. Igihe cyose twabaye dufise umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe basharirikanye ntibyatworoheye, bibyara akajagari mu gihugu. Abo bantu babiri barabura igitwara ikindi, kuko abategetsi bose bava mu mugambwe bategerezwa kuyoboka amategeko y'umugambwe, kandi igihugu kikagendera ku ntumbero cahawe n'umugambwe uri ku butegetsi. Urumva ko n'umukuru w'igihugu aca yitwa ko ari umwe mu barungitswe n'umugambwe, kandi ko ategerezwa kugendera ku mategeko y'umugambwe. Aho womenga umukuru w'umugambwe arasumba umukuru w'igihugu. Ku rundi ruhande naho umukuru w'igihugu atorwa n'abanyagihugu bafatiye ku migambi yabashikirije. Aho uca wumva ko umukuru w'igihugu ari hejuru y'umugambwe. Inzira nziza igabanya amatati nuko umukuru w'igihugu ari we agaba umugambwe. Ariko ikiba gisigaye kurabwa neza nuko amategeko y'igihugu abyemera ko umukuru w'igihugu arongora umugambwe, mu gihe kuva mu mwaka w'1992 hemejwe imigambwe myinshi ibyo bintu byari byaravuyeho. Izo mpande zibiri zishamiranye jewe ntaho mpagaze, ariko birahambaye ko ubutegetsi bwobamwo ituze, igihugu kigatwarirwa hamwe. Gutyo niyo umukuru w'igihugu yananirwa ntaze azana ibyitwazo ngo ni abandi bamubangamiye canke se bamubujije gushira mu ngiro ibyo yarajejwe gukorera abanyagihugu. Birashobora kutoroha gushikira umwumvikano kubera hamaze kwinjiramwo ibindi bapfa, nk'ico ko kwikeka ko Ndayishimiye ashaka gukumira abitwa abo kwa Nkurunziza. Mu mwaka uheze aho bibuka Perezida Nkurunziza, Ndikuriyo yarababaye ko umugambwe utahawe ikibanza kiboneka mu birori. Yanashatse ko ibirori byo kwibuka Nkurunziza bitunganywa mu ntara zose, barabimwankira. Niho yaca atora inzira yiwe yo kubikora, yugurura ikibuga ciwe c'umupira i Makamba, ikibuga yitiriye Nkurunziza. Ndikuriyo afata ko Ndayishimiye ari umuntu asanzwe atari we umugambwe wo kwisunga. Aranakunda gushimika avuga barasiwe ku rugamba nk'uko boba bategerezwa guhabwa ijambo risumba abandi. Mu gihe bimeze gutyo birashobora kugorana ko wumvikana neza ingene umugambwe uja munsi y'umukuru w'igihugu. Ariko nibyo byakingira ubutegetsi bwama mu ruhagarara. Ibyo nibyo bibazo bikomeye cyane biri mu mugambwe ku butegetsi CNDD-FDD.
Reveriyani Ndikuriyo abona ko nawe ashobora kuba yarongora igihugu c'u Burundi ariko Evariste Ndayishimiye ntabikozwa, abona ko nawe atagomba guhereza uburenganzira bwatuma Reveriyani ashobora kwitoza akaba yarongora igihugu c'u Burundi, ariko injyane zatangiye kuba nyinshi aho Evariste Ndayishimiye akuriye mu mabanga wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi Generali Guillaume Bunyoni ejo bundi agafata n'umwanzuro wo kumufata akamupfunga atamenyesheje umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyani Ndikuriyo. Ibyababaje Reveriyani Ndikuriyo ku buryo yavuze ko byanga bikunde Evariste Ndayishimiye ari gushaka gukumira abahoze bari mu irage rya Nkurunziza, ariko Reveriyani akavuga ko naho Evariste Ndayishimiye ashaka kubakumira ko atazabishobora ko igihugu cabavumye nk'uko akunze kubivuga. Reveriyani murabizi ko muri no minsi imbonerakure ariwe ziriko ziregukira mu gihe imbonerakure mu minsi yaheze zegukiraga umuhisi Petero Nkurunziza. Biboneka ko hari ikintu Reveriyani Ndikuriyo ariko arapanga gikomeye cane, ariyo mpamvu Perezida Evariste Ndayishimiye yagumye kugira ubwoba cane. Biraboneka ko imbonerakure zahawe imyitozo ikarishe, biboneka ko igihe n'isaha imbonerakure zishobora gutera akajagari mu gihugu, amaze Evariste Ndayishimiye agakurwa ku butegetsi akaba ari Reveriyani Ndikuriyo ahosha izo njyane zaba zadutse mu gihugu, amaze abarundi batari bake bakabona ko Reveriyani ashoboye, maze bagahita bamuha amabanga yo kuba yarongora igihugu c'u Burundi. Biraboneka ko muri no minsi umugambwe uri ku butegetsi usa n'uwageze ku iherezo kubera ko wamaze kwicamo imice myinshi cane, aho bamwe bashigikiye Generali Evariste Ndayishimiye ariko abandi bakaba bashigikiye Generali Guillaume Bunyoni wagerageje kuba yatembagaza ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ariko bikanga aho Evariste Ndayishimiye abimenye agahita afata ingingo yo kumukura mu mabanga akagerekaho no kumupfunga. Ibyababaje abahoze bari mu iragi rya Nkurunziza. Birabaje cane kubona igihugu c'u Burundi gitwawe n'umugambwe urimwo injyane zimeze gutyo, bikaboneka ko umugambwe urimwo injyane zimeze gutyo ataho ushobora kugeza igihugu, uretse nk'ibyaha bikomakomeye bariko barakorera abarundi birimo kubagandagura, kubanyuruza muri azindiri z'abarundi bahunze igihugu kandi b'incabwenge bagakwiye kuba bari gukorera igihugu cababyaye. Hari amakuru menshi atandukanye ateye ubwoba ariko aravuga umugambwe uri ku butegetsi. Evariste Ndayishimiye arashobora gufata ingingo ikomeye yo kuba yakura Reveriyani Ndikuriyo mu mabanga yo kurongora umugambwe, ariko ubu ngubu ikibazo agifite ni uko naho yafashe ingingo yo gukura mu mabanga Generali Guillaume Bunyoni akanamupfunga, ariko abagumyabanga bafise agashavu gakomeye cane atazi ico bariko barapanga, akibaza ko aramutse anakuye Reveriyani Ndikuriyo bishobora kumubera ibibazo bikomeye cane, noneho ubutegetsi bwe bakajya babutembagaza. Ariyo mpamvu yabanje kubashizemwo agahenge, akavuga ko namara kubona ibya Bunyoni bimaze gutuza azakurikizaho gukura mu mabanga Reveriyani Ndikuriyo, amaze umugambwe uri ku butegetsi akawuha uwo ashaka, mu gihe abona ko Reveriyani isaha n'isaha ashobora kumutera ibibazo bikomeye cane. Arabona ko mu bake basigaranye uwa mbere akomeye ari Reveriyani Ndikuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abanywanyi bacu hari amakuru menshi atandukanye turiko turabatohoreza kuri ibyo. Ico usabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya ashikirwa mu wa mbere inkuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, icyo usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.